Nitwa Diomede Hakizimana, nkaba ndi umuyobozi wa evangelisation explosive au Burundi. Shirahamwe rikristo rimenyerewe cyane mu mfunyapfunyo ya EE Burundi. EE Burundi nkuko ndabivuze ni shirahamwe rikristo rifise yerekwa ryo kubona amashengero ari muri kino gihugu, ariko arategura abizera bari muri yo, buri runganwe na buri mugwi w'abantu kugira ngo babeho bashoboye gushingira intahe Kristo mu kibano cyabo, aho bakora ibikorwa vya misi yose n'ahandi hose barosa karyo. Iyo tuvuze buri mugwi w'abantu tugomba kuvuga abize, abatize, abikorera utwabo, abakora mu mashirahamwe yigenga cyangwa abakozi ba leta, umwe wese icari. Ariko kandi iyo tuvuze ngo buri runganwe dushaka kuvuga baba abakuze, yaba imiyabaga canke baba abana. Kugira ngo dushitse iryo yerekwa turafise ibikorwa dukora. Ibyo dukora ni kwigisha abakristo duhawe n'amashengero dukorana kugira ngo tubaronse ubumenyi, ubuhinga n'ibikoresho byo bashoboza kuvuga ubutumwa umuntu ku wundi. Turafise rero igikoresho dufasha mu gutegura abakuze, barongozi b'ishengero, abapastori n'andi bafasha mu burongozi kugira ngo bavuge ubutumwa mu bakuze. Turafise kandi n'igikoresho gikora mu miyabaga kugira ngo tubategure imiyabaga nayo ibeho ifise ubushobozi bwo gushingira intahe Kristo iyo bari mu kibano cyabo, mu mashure n'ahandi hose ugwaruka rukunda gukoranira. Turafise kandi n'igikoresho gifasha abana bakiri bato kugira nabo ku rugero rwabo no ku myaka yabo bari bafise ivyankenerwa bibashoboza kuvuga ubutumwa, kandi turamaze kubona yuko nabo bafise ikimazi nivuga butumwa. Nivyo bikorwa rero EE Burundi iriko irakora. Muri no minsi turafise intunganyo shasha turiko turakorana n'amashengero biciye mu gusinyiranira amasezerano yo gukorana. Uno munsi turamaze gusinyirana n'amashengero atari make. Aha twovuga nk'ishengero Anglicane diocese ya Bujumbura, ishengero Union des Églises Baptiste mu Burundi, ishengero Baptiste Libre mu Burundi, nk'ishengero Methodiste Libre mu Burundi, ishengero El Shaddai, ishengero Gazway Church, ishengero Bajef Burundi Assemblies of God Fellowship. Ayo n'amashengero amaze gushira umukono ku masezerano yo gukorana natwe, kandi ndetse hari n'ayandi turi mu biyago n'ibiganiro byo dushikana kuri ayo masezerano. Icyo ayo masezerano afasha ni giki? Amasezerano afasha ko ayo mashengero tuyaherekeza mu gutegura imigwi y'abantu izoshikaho iyo migwi ari yihindukira igafasha mu gutegura abizera n'amaparuwasi atandukanye agize ayo mashengero, gutyo ishengero ribe riko rirakomeza kandi riko rirafata mu minwe igikorwa civuga butumwa. Turiteze ko rero amasezerano azozana umwimbu ugereranije n'uwo twari tumaze gushikako mu gihe twakora mu buryo twahora dukora nko mu bihe biheza.